vy'ukuri karagacinyizo twakoreye abenegihugu kandi abenegihugu n'ukuri je ndabasavye imbabazi ku ruhande rw'indongozi twakoze ico gikorwa ko twarononeye nabi abenegihugu kandi bagenda bavuga bati mwebwe ivyo mwakoze twarababonye ukungene mumeze mwakunze agafaranga kuruta uko mwakunze abenegihugu nakamara amazi kandi harimo indongozi aha kantu mego sindakumvise neza mwe mwakumvise reka twumve ko gasubiramwo harimo indongozi ibi bintu nakamara amazi nyene mugani w'umukuru w'igihugu bategetsi rero bo ku rwego rwo hejuru nk'umwe ugashobora gusanga afise ibibanza 10 ibibanza 8 ibibanza 5 nka mustanteri wewe yatwara nk'ibibanza 5 mustanteri abari mutoya kw'ivyo bihangange ntimwumva ko ivyo bibanza bavyihaye umwe agatwara 5 canke 10 canke 8 ni kuvuga yuko ivyo bibanza vyategerezwa kuba ivyo abantu babakomeresa abantu bafise umwuga wo kudandaza voilà urumva yuko aho kubiha abo bantu badandaza vyaciye bitwagwa n'abategetsi babadandaza rero ugasanga baciye bakotera babategetsi ivyo rero nivyo vyashitiye umukuru w'igihugu ashika havuga ati ivyo bintu ntibishoboka abantu bari muri ivyo bibanza mu misi 3 babwirizwa kuba babitanze ati usanzwe adandariza mu ico kibanza ni gice kimushikira ni gice kibiciwe voilà twarabwiye ingorane zahabaye kugira ngo babihanahane bive mu minwe yabo bari bavyigaruriye hariho n'abahamererewe nabi barahasiga ubuzima ariko muri rusangi iyo ngingo yari yafashwe hageze kuko murumva yuko vyari vyigaruriwe n'abategetsi murumva yuko ivyo bibanza vyari guhabwa abadandaza bakora ico gikorwa nk'umwuga wabo ariko bica bija mu minwe y'abategetsi mu yandi majambo abategetsi bariko bakamvura ba bene gihugu uzokuzwa n'ivyo yivye akazokuzwa n'ingene akamvuye abandi bene gihugu amenye ko atamugisha urimwo kandi atamugisha rero Imana izomugamagaza dusenge gusa Imana niyo twaye ikibazo ca mbere naho uzokwinyegeza nta cakorewe mu kinyegero kitazoja ahabona none ivyo byo ntitubitoye twari tubizi basha umukuru w'igihugu ararahira karengwa yuko ivyo bitari bizwi dasha tugiye kubitora bagira bazana umugumuko mu gihugu abo rero bagira bawuzana ngira ngo abajeje intwaro umushikiranganji intwaro hagati ndamubona fata si Bujumbura gusa intara zose ahantu hari abakomisiyoneri ko tubonye arabagizi ba nabi reka rero bakora ikibi rero barahabona duheze turabe ingene bigenda Imana ibahezagire mwese ati rero Imana nibahezagire mwese wala cyo gihe rero byarazungurutse bamwe bari muri vya bibanza bamwe bahabwa vya bibanza baremera kubiha babadandaza ariko babanje kubumvikanisha bati ntitwifuza yuko mwese hoba uhomba erega babadandaza ikintu caciye kiba kugira bashikira ivyo bibanza barirutse mu mabanki basaba utudeni baja kuriha vya bibanza birabegukira baca bumvikana rero ko bazorihira ibibanza badandarizamwo muri obere aho bahora barihira mu makomine bavanwayo nuko baca batangura gukora rero kino gihe rero haheze imisi 8 gusa hafashwe iyindi ngingo w'amayinka bati rero vya bibanza nibigaruke mu minwe ya leta mbere bati turahinduye n'umuzungu arahindura wampayinka aha rero mwumve wamudandaza yagiye muri banke atora ideni arihira ca kibanza azi ati kirambirishije kuya mugabo kiranyegukiye guca hazi iyindi ngingo rero ivuguruza imwe ya mbere bati ibibanza nibisubitswe ibibanza bisubiye mu minwe ya bamwe bari babifise abari babifise bari bande
zari za ndongozi nakamara amazi kandi harimo indongozi ibintu rero niko guca bihinduka ya ngingo y'umukuru w'igihugu yafata ibikubiswe ubuhiri ntawuzi yuko yayifashe yayimviye ko neza canke yoba yariko aratera burage. Twajyanye n'umunsi rero tugende dufashe umwanzuro w'ingene bigiye gukorwa. Harabaye isubirwamwo y'integuro y'amafaranga ya leta. Icyo kibazo turacicarira n'abaduserukira n'abashinga amateka abakenguza amateka gushikaho tugira ku ngingo y'uko tugaruka ku biciro mwahora mupangishije ko makomine baza kabasane bose bari ngaha bafise urutonde rw'ibanza byo mu isoko n'ibiciro bari bapangishije. Turaje kuri bya biciro mugabo kubera ko ibyo biciro byashinzwe kera cyane mu 2003 na 5 kuduga ko ibyo biciro twubigwiza na kabiri dukorerako. Aha rero murumva babigarutse ko bya bibanza byaza byahawe babadandaza bamwe bari bikokoye basaba n'utudeni mu mabanke kugira ngo barihe amafaranga yavyo hanyuma bibegukire nk'uko umukuru w'igihugu yari yavuze. Ibintu rero bica biracangana babandi banye nibibanza bagira ingufu kanatsinda byari by'abategetsi. Ikibazo kijanye n'ibibanza mu masoko atandukanye cyane mu masoko ngaha ya Bujumbura aho hari habari bararonse ibibanza na cyane yuko bamwe bari bararonse ibibanza kandi aribo bavyiyubakiye bamwe bakaba bari banabironse inyuma yaho isoko ya Bujumbura ihiye uno musi bakavuga yuko aribo bovayo kandi aribo biyubakiye ivyo bibanza. Rero mugabo mu nama zagiye ziraba bari bavuze yuko babisubizwa mu nyuma nkeka ngo haheze iminsi 3 bacavuga ngo bigumane abari ko babidandarizamo. Ariko rero ugiye kubiraba umuntu akibaza ati none ko hari abantu bapangishije amazu mu bibanza bahawe na leta abo ni kubera iki bariko babaka ibibanza bahawe na leta kandi aribo bavyiyubakiye nk'uko abafise amazu imwe zibiri zitatu bafise uburenganzira bwo gupangisha abantu amazu yabo. Sanze hari umuntu washobora gusanga ku kwezi yegeranya nk'imiliyoni 7 kandi atadandaza. Abo ni bande babategetsi barimwo abenshi kuko nibo bari bihaye ibibanza vyinshi nibo bafise ibibanza vyinshi nako gushika n'ubu atoza ku isoko guvumera cyangwa ahandi hose umudandaza nawe akaguma acaguma duza igiciro kugira ronke yandi yariha kuri wa wundi w'umubose wiwe reka tumwite umubose wiwe yongera ronka nayo riha muri meri cyangwa muri komine. Barasanga bya bindi abantu bagomba bidoga ngo ibiciro byaduze natwebwe indongozi tubifisemwe uruhara. Voilà nibaza yuko akagasobanutse ayo nyenucisha kuwebo yafashe imfuvyi n'abafakasi akubaka amashure n'amavuriro n'imigambi myinshi y'iterambere Uburundi maze bugatera imbere tukiberaho nko mw'iparadizo. Aboteje imbere Uburundi nibo nyene babufukamye mu nda. Ibanza mu isoko nitwefata nk'ibi byuko umuntu ngo yahawe parcelle ngo genda wubake agaca yubaka agacaja kuyipangisha sico kimwe kuko yahawe facilité yo kuronka aho akorera akazi. Tugaca dusanga rero umudandaza azokwama ariko aracinyizwa imyaka yose. Reka rero tubahe mwebwe muri ko muradandaza nimugira ama contrat kuri ya reforme twagira muri loi budgétaire nimugire contrat na obere mutangure mukore murihe muri obere gusa ntimugume muri abantu babiri kuko twasanze vy'ukuri karagacinyizo twakoreye abenegihugu kandi abenegihugu n'ukuri je ndabasavye imbabazi ku ruhande rw'indongozi twakoze ico gikorwa. Ko twarononeye nabi abenegihugu kandi bagenda bavuga bati mwebwe ibyo mwakoze twarababonye ukungene mumeze mwakunze agafaranga kuruta uko mwakunze abenegihugu. Leta ni wewe leta ni jewe wifite igihugu cawe wiyivye wewe n'umuryango wawe ingaruka mbisi sosa sizoshika no ku mwana wawe imfashanyo zirasuka
Voilà. Nukuri umutegetsi yubahutse agasaba imbabazi ni ibintu by'imboneka rimwe, ni ibintu tutari tumenyereye, akemeza yuko abategetsi ari bo bafukamye mu nda abenegihugu ko babacinyije bagakunda amahera gusumvya uko bakunda abanyagihugu. Martin Luther King aravuga ati turakeneye abarongozi badakunda amahera ariko bakunda ubutungane, abarongozi badakunda kwiyerekana ariko bakunda abenegihugu. Dushimira umushikiranganji ko aciye bugufa kemanga ko bagiriye nabi abanyagihugu, ko babacinyije, ariko kandi biduhe n'isomo rikomeye, tumenye n'abategetsi dukwiye, tumenye n'abategetsi batubereye. Kandi nibaza yuko uwankwirikiranye wese yatahuye ukuri. Aboteje imbere Uburundi nibo nyene babufukamye mu nda